yari inama igenewe abakozi bose bo mu bushikiranganje bw'igihugu ca leta ubutunzi no gutunganya imigambi y'iterambere. Ni inama yo gutangura umwaka kugira ngo dushire abakozi bose ku kivi, mbere tubahe intumbero ijanye n'uyu mwaka, intumbero yo gukora twisunze akarangamutima k'umusuku mwiza. Rero umusuku mwiza rero ari umukozi mwiza, twari twatumiye n'umuhinga ashobora kutwigisha, akatwigishiriza abakozi, akatubwira ibiranga umukozi mwiza, umusuku mwiza yoshobora kurangura ibikorwa by'ubushikiranganje, ibikorwa by'igihugu byo dushikana ku iterambere. Eka mbere twarabiye hamwe n'ibiranga umukozi mubi, ibiranga umusuku mubi. Ahanini muri ivyo rero twasanze ubwa mbere ari kutamenya isezerano umuntu wese Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kuyifasha kurema kuri iyi si, yatuyihingure tuyigire nziza. Rero twigiye hamwe inyene twotahura isezerano dufise mu kazi kacu ka misi yose, n'ingene tworishira mu ngiro, n'ingene tworigendera. Hanyuma twabonye kandi ko mu byo kwirinda harimwo ubunebwe no kutamenya. Ubunebwe buratuma haba iteranyuma, haba ubukene, hakaba imyidogo, hakaba kudatahura igihugu akamaro kacu. Ugasanga rero abantu baguma bahurumbira ibihugu byateye imbere, kandi igihugu cyacu naho dushobora kugikorera neza tukagiteza imbere. Rero tumaze kuraba ibyo byose kugira ngo twihe ihangiro ryo gutunganya neza akazi kugira ngo dushobore gushikana igihugu ku iterambere rirama.